Dinamo yasinye amasezerano na BAL. Ubwayo bwari bwa mbere tubonye ko equipe isinya amasezerano en dehors de la fédération. Irasinya amasezerano kwa kabiri tariki 9. Twagiye kwibona ko twabironse mu nyuma hatangiye ku mpari kugira ngo tubone neza. Muri amasezerano ibirimwo nta byinshi niba biri clair. Mugabo kwambara baravuze bati muzo kwambara imayo tubahaye zika sponsor tubahaye. Nta nahamwe mu byo twasomye iskare actuel bigaragaza izina ry'imayo bazokwambara. Byo twabonye mu nyuma baravuga bati tuzokwambara muzo kwambara imayo za sponsor tubahaye. Rero mwambaje mutyo twari tubizi ego twarabimenye. Kuwa gatanu buca bakina niho ikibazo caje habona. Tukibajijwe n'abatwara umugwi. Twaravuganye birafata inzira byaciyemo biragera hajya bigera. Rero muca mumbya muti kubera ikimenye muteba. Icambere iyo umuntu asinya amasezerano nibaza ko abwirizwa kubwira abamutwara. Mu masezerano nasinye harimo ibi n'ibi n'ibi. Mwavuze muti harabaye ama demande d'explication nimeze gute. Nibaza ko kubera abantu batabasanzwe bamenyereye ko ari twebwe twabangaje byari byoroshe ko wenyene canke l'équipe ibikora. Rero byasaba ko l'équipe igiye kurepresenta igihugu. Rero twari tubizi kandi mu byo mbona twabumye tuyaga twabumye tuvugana ko twemenyeshejwe mu mwanya muto turakora ibyo tubwiza gukora. L'équipe Dinamo turabana turavugana murabona ko na match ya mbere bayikinye. Mu mategeko iyo umuntu amaze gukina match ya mbere muri competition nuko baba bemeye nibikurikira kandi match yarabaye comptabilize yaraharuwe iremegwa kandi ko nayivuze avuze ko kuri RFI navuze ko batatubarije kugira ngo bazifuke nibatubajije twagize ama correspondance ijya no hino bwa ama correspondance nibatwishuye barabakinishije ntago batubajije iyo batubaza kandi kwabwiye ati yego ni mugire kujya nyene kandi kwa tubasaba ko abandanya kujya nyene. À notre grande surprise comme tout le monde tubona yigira kabiri bateye forfait. Ibyari kuba byiza bari gukina kujya nyene bari basanzwe bakinye uko bari barabibemereye hakirikane. Kibazo cha Dinamo caratubabaje twese aho turi twarababaye cyane ariko igikuru nukuraba tujehe uno musi ku kibazo cyashitse. Dinamo yaritabiriye inkino za BAL. Cyambere mwomenya nuko tugeze mu nkino za BAL umusponsor ntabwo abari akiri igihugu cy'u Burundi kuko iyo equipe isohotse kenshi usanga ifatwa mu mugongo n'igihugu igafatwa mu mugongo n'abayisanzwe bayifasha ariko igeze kuri ruya rwego ibigeze aho ifashwa nyene na BAL. Rero mu gufashanya hatezwa kubaho amasezerano. Ayo masezerano rero niyo yabaye bwa mbere arakogwa hagati y'umugwi wa Dinamo na BAL. Cyo mwomenya nuko umukinyi ageze muri BAL bavuga ko ari professionnel ntabwo asubira kugaruka gukina kuri ca kibuga cacu hajya ku departement. Bari umukinyi ageze ku rwego rwo hejuru kandi rukomeye. Ayo masezerano yabaye hagati ya Dinamo na BAL muri federation twamenye dutevye. Kuyamenya dutevye byarumvikana kuko yari amasezerano ari hagati ya BAL na Dinamo. Ivyarimo rero twarabibonye mu nyuma twarabonye cyane akadusovye ariko kasovye n'abarongoye federation yuko batamenye umwambaro bazokwambara kuko no masezerano nta birimo handitswe gusa yuko bazoshikirizwa umwambaro bahashitse. Rero buca match ya mbere iba niho twabona yuko umwambaro uri ko Visit Rwanda naho nyine tubimenyeshejwe n'abarongoye Dinamo. Ikibazo rero kiba kivuye aho niho ca tugerageza gutorerwa inyishu ariko mwarabonye yuko match ya mbere bayikinye kandi twaranezerewe kuko baratsinze baranabakeje duhereye ku mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'abandi bantu benshi barabakeje
bakina bafutse kajya ka Visit Rwanda ariko match ya kabiri ntibabemereye ariko icyo bamenya nuko na match ya mbere yari yabaye valide. Nibaza yuko ico kibazo aho cari kirengeye cyane gose federation cari kirengeye gose ku buryo cyabaye ikibazo kidatorerwa inyishu gusa muri federation carondereye inyishu mu mpande zose z'igihugu. Inyishu rero yashoboye kuboneka ni zijya nyishu mwabona shirahamwe rya basketball yaza rirarungika kuko zaba ari nyishu zivuye mu nama n'ingingo.